w'umwizigirwa kandi ni umugore w'ubwenge. Haleluya. Ni umugore w'ubwenge. N'ijambo ry'Imana riravuga neza ngo urugo ntirwubakwa n'amasengesho gusa ariko rwubakwa n'ubwenge. Amen. Haleluya. Bubakwa n'ubwenge. Tuzobona abagore bagize ubwenge bubakwa ingo zabo kandi ingo zabo zirakomera no mu bihe byari bikomeye. Haleluya. Umugore arahaguruka nk'intwari akiza byinshi. Umugore w'ubwenge. Ikindi azi gutunganya neza ibyo mu rugo rwiwe. Uwo ni umugore aroranye. Umugore atazi gutunganya neza ibyo mu rugo rwiwe ntashobora guharurwa muri wa mugore avugwa mu Migani 31. Ariko umugore aroranye amenya gutunganya ibintu byose neza mu rugo rwiwe. Haleluya. Umugabo we ntagira ubwoba naho abatahari. Natinya kuzana abantu mu rugo atateguje. Haleluya. Kuko azi ko ibintu byose bitonze ku rutonde kuko n'umugore azi gutondeka neza ibintu. Amen. Kandi agendereza ingeso zabo mu rugo rwiwe. Iki kintu kirakomeye. Umubyeyi arashobora kuyoberwa abana yavyaye, ntamenye inkomezi zabo, ntamenye intege nke zabo, ntamenye bagwaye, ntamenye bonone, ntamenye ikintu na kimwe kubera iki atazi kugendereza ingeso z'abantu baba mu rugo rwiwe. Ikindi ni umugore w'umwete. Haleluya. N'umunyamwete. Ntagira ubwoba. N'umuntu aticara. Ni inkotanyi mu majambo make. Iwe nta nzara, iwe nta bwoba. Haleluya. Kuko ni umunyamwete. Ikindi azi kubana neza n'abandi. Azi kubana neza n'abandi. Nta kibazo, amenya neza intege nke z'umugabo wiwe, akamenya ingene azijana bukebuke gushika ashitse kutashaka. Haleluya. Amenya intege nke z'ababanyi nabo bakorana bose arabamenya, akamenya ingene abafata kugira ngo abakure kwicashaka. Haleluya. Afise umutima wagutse ukwigwamwo abandi. Haleluya. Umugore aroranye afise umutima wagutse. Si umugore yarura abantu bagiye. Si umugore aza mu rugo ugasanga amazuru yayapanuye kubera abonye abashitsi binjiye. Ariko afise umutima ukwigwamwo bose. Amen. Rero ikintu cyangombwa agomba gutangurira kuko nico gikomeye ni umugore azi gusenga. Haleluya. Umugore azi gusenga. Umugore aba ku gicaniro. Umugore igicaniro cyo mu mutima wiwe cyama caka uko bukeye nuko bwije. Reka dusome rero ijambo baduhaye Migani 31 igice c'icumi. Ntituza guteba kuko amasaha yatujanye. Haravuga ngo ishimwe ry'umugore aroranye. Umugore aroranye ninde yo muronka kuko ari uw'igiciro kurusha utubuyenge twitwa marijani. Umutima w'umugabo wiwe wamumwizigira kandi we ntihabura inyungu. Uwo mugore amugirira neza ntamugirira nabi imisi yose yo kubaho kwiwe. Arondera ubwoya bw'intama n'ipampa, akoresha amaboko yiwe umutima ukunzi. Ameze nk'amato y'abadandaza, ibyo kurya naho byoba kure abikurayo. Dusinde tugeze ku murongo wa 30. Haravuga ngo akaranga gusa karahendana, ubwiza bwo ku rukoba ntacyo bumaze, ariko umugore yubaha uhoraho niwe ashimwa. Aragahabwa ibiva mu maboko yiwe kandi ibikorwa byiwe nibimushire hejuru ku irembo ry'igisagara. Amen. Ndagomba rero ngo tuganire kubera ko umugore akwiye gusenga, kubera ko umugore adakwiye kuba umuntu asinzira umukondora zose, kubera yuko umugore ari mu ntambara. Haleluya. Ninde azi ko umugore ari mu ntambara? Umugore ari mu ntambara kandi iyo ntambara yatekerawe n'Imana umunsi Eva akora icyaha. Haleluya. Umunsi Eva akora icyaha, Imana yavuze ngo umugore ugiye mu ntambara na Satani. Haleluya. Yabwiye Satani ngo uyu mugore kumukoresheje icyaha ati uruvyaro rwo mu nda yiwe ruzokumena umutwe, ngo ariko nawe ngo uzohora umukomeretsa iki? Agatsintsiri.
Kristo yaramenye umutwe, ariko turacakomeretswa igitsinzira uko bukeye nuko bwije. Haleluya. Rero umugore asinzira numva ntera n'ubwoba, nkumva nomuririra kuko ntazi uwo bahanganye. Duhanganye n'ubugome, duhanganye n'umuntu aturiza uko bukeye nuko bwije. Haleluya. Haleluya. Aturiza uko bukeye nuko bwije. Kubera iki? Yamahanga aguhanga yavuga ngo ndabe ikimuvamo. Nabwiye abavyeyi ejo bundi, ndababwira mwa abavyeyi, ukabona umwana wawe ategwa cyane, menya ngo hari ikintu kibitse muri we Satani agomba kumukuramo. Hari ikintu Imana yabitse muri uyo mwana kugira ngo akimutware. Kandi abavyeyi benshi kubera gusinzira duhanga amaso ikibazo, ariko ntiduhange mwene gutera ikibazo. Haleluya. Mwibuke Yesu Kristo umunsi avuka, abana b'abasore, abana b'inzoya, merci, abana b'inzoya baratikiye. Haleluya. Abana b'inzoya baratikiye kubera iki? Kubera yarazi neza ico uyo mwana abitsemo. Rero nawe urubyaro rwawe Satani aruhanze ijisho kubera hari ico Imana iba yashize mu rubyaro rwawe. Imana idufashe. Rero nagira ngo turabe kubera iki umugore mvuze ngo ari mu ntambara kandi Satani yama ariko aramukomeretsa uko bukeye nuko bwije. Nabwiye abadamu kandi abagabo mumbabarire, kandi niko muri Imana yabaremye. Umudamu niyaba habaye ikibazo, dushake dufate igihe turi mwubu, hakaba ikibazo c'inzara, murabona umwana aza kubwira papa ngo mpa agacayi? Murabona umwana aza kubwira papa ngo mpa agakate? Ariko aza kubwira nde? Aza kubwira mama. Bisigura ngo umugore ategezwa guhaguruka uko bukeye nuko bwije, kuko niwe ahanganye gusumba uko abagabo bahanganye. Haleluya. Kuko umugore Imana yaramubwiye ngo wewe ndakuzanye gute kubiki? Kuba umufasha w'uyu mugabo. Haleluya. Ngaho ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo umugore umugore aroranye ngo agira avyuka kare. Haleluya. Kugira ngo ushobore kuvyuka kare nuko wamaze guhishurirwa umutwaro ufise ku mutwe wawe. Haleluya. Avyuka kare ngo uje kurya naho byoba kure abisangayo. Kubera azi neza ko wa mutwaro wose w'umuryango munini wikoreyewe. Siniko ndavuga ko abagabo batikoreye, barikoreye, ariko bo iyo bigoranye hariho n'ababitera umugongo bakirabira hirya. Ntabo murumva? Hariho n'ababata, hariho n'abayajana hirya. Haleluya. Ariko umugore usanga agiziki aguye kuri babana biwe, usanga aguye. Bisigura rero ngo umugore aroranye, umugore w'ubwenge amenya kutarera amaboko. Haleluya. Avyuka kare ngo naho ibyo kurya byoba kure gute ngo abisangaye. Kubera iki? Kubera n'umugore w'umwete. Haleluya. Ntukwiye kugira ubunebwe, kuko ugize ubunebwe bikugaruka. Je nkunda kuvuga ni wiyumvire ngene mu gitondo uvyuka rizana, ku murango nizana, ku mugoroba nizana, nawe atakintu na kimwe uri kurinjiza. Bisigura ngo umugore akwiye kugira iki? Akwiye kugira umwete. Haleluya. Akwiye kugira umwete, akwiye gukora kugira ngo urugo rwiwe rubugire iki? Ruronke bikwiriye. Haleluya. Kuko hari igihe wifuza no gutunganya ariko ukabura ibyo utunganisha. Kubera iki? Kubera atacu ufise. Imana idufashe. Rero turaraba umugore yamenye gusenga kandi Imana imugirira neza. Haleluya. Imugirira neza mu gihe yarazigirizwe, mu gihe yaragowe, mu gihe mukeba wiwe yaramumereye nabi, ariko kubera gusenga, kubera kwegera Imana, kubera ati nta handi je nshobora gutwara ikibazo, ndagitwara ku mwami wanje. Reka dusome mwumve uyu mugore ingene Imana yamugiriye neza. Tugende muri Samweli wa mbere, turasoma igice cya mbere dushikane ku umurongo wa mbere, dushikane ku murongo wa 14. Samweli wa mbere. Umugore akwiye kuba umunyamasengesho kuko ahanganye n'ibikomeye,
ahanganye n'umugabo amufitiye inzigo n'ishari ryinshi, kuko byose bigaruka kuri we igihe utabaye maso ngo usenge. Haleluya. Umugore araroranye ni umunyamwete, ntaryamira, abyuka kare. Reka rero dusome mwumve ngo hari umuntu w'Imanatayimu Sofimu mu misozi y'Abefurayimu yitwa Elukana, yari mwene Yoharamu wa Eluhu wa Tobu wa Sufu w'umunyefurayimu. Yari afise abagore babiri, umwe yitwa Hana uwundi Penina. Penina niwe yavyara, ariko Hana yari ngumba. Uwo muntu yamava mu gisagara c'iwabo uko umwaka uheze akaduga i Shilo gusenga no gushikanira Uhoraho nyene ingabo ibimazi. Kandi bene Heli bombi, Hofuni na Finehasi, bari abaherezi b'Uhoraho aho hantu. Umunsi Elukana yatangako ikimazi, yahako umutigiri Penina umugore wiwe, abahungu biwe n'abakobwa biwe, ariko Hana yamamuha imitigiri ungana n'ayabo kabiri kuko yamukunda. Ariko Uhoraho ntiyari yaramuhaye kuvyara, kandi mukeba wiwe yamamushinyagurira akamutera intuntu kuko Uhoraho atamuhaye kuvyara. Uko niko byagenda uko umwaka uheze. Uko Hana yaduga aja mu ngoro y'Uhoraho, niko uwo mukeba wiwe yamushinyagurira. Nico catuma arira akanka kurya. Maze umugabo wiwe Elukana aramubaza ati, urizwa n'iki Gahana? Ni giki kubuza kurya? Ubabajwe n'iki? Mbega sindakurutira abahungu 10 wovyaye? Maze arangije kurya no kunywa aho bari bari Shilo, anava hasi. Kandi Eli umuherezi yari yicaye ku ntebe yiwe ku gishimajyango mu rusengero rw'Uhoraho. Maze Hana asenga Imana afise impundu, arira cane, asezerana isezerano ati, ewe Uhoraho nyene ingabo, niwaraba umubabaro wanje inshoreke yawe ukanyibuka, ntunyibagire jewe inshoreke yawe, ukantabaza umwana w'umuhungu, nanje nzomuguha. Uhoraho abe uwawe kuzorinda apfa, kandi nta gwembe ruzomugera ku mutwe. Nuko akomeje atyo gusengera imbere y'Uhoraho. Eli yitegereza umunwa wiwe, kuko Hana yavugira mu mutima, akubita umunwa gusa, ariko ijwi ryiwe ritumvikana. Nico catumye Eli yiyumvira ko aborewe. Nuko Eli aramubaza ati, uzogeza ryari kwama uborewe? Imana idufashe. Haleluya. Umvise kumwe nababwira ngo intambara yatanguriye mu itongo. Uyu mudamu Satani yaramukomoye. Satani yaramukomoye nk'uko ashobora kuba yarakomoye nawe canke n'uwundi wese. Haleluya. Amuterereza iki? Ngo kuziba inda ntiyavyara. Ikimushira iruhande ya mukeba wiwe. Mukeba wiwe ngo yagira iki? Yamamucurira, yamamubwira nabi. Uyu munsi ushobora kuba ufise mukeba mu nzu yawe, ushobora kuba na mukeba ari umugabo wawe, abyuka gutuka, abyuka kubwira nabi, akubyuka kubwira ko atacu maze. Rero harageze kuhaguruka. Haleluya. Harageze kuhaguruka ukikunkumura agakenge kariko kose. Amen. Navuze byinshi biranga umugore aroranye. Ushobora kubura ikinebwe, ushobora kuba ataguca bugufi kuri muri wewe, ushobora kuba ufise iyindi ngese iyo ari yo yose, ariko ikintu kimwe kizogutabara, ikintu kizogukura ko gakengegwe kose, ni ukuvuka mu gasenga Imana. Haleluya. Ukabanza ukitahura ukimenya. Haleluya. Ukagenda imbere y'Uhoraho ukamuririra kugira ngo agutabare. Sinzi ivyo uwambajije ngo mu kiganiro twariko turagirana ati, mbega ingorane nizo kuja kubwira marene, nizo kuja kubwira mama, canke nizo kubwira umugenzi wa umviriza? Umugenzi wawe woja kuririra marene akakumviriza, akanagufasha kurira, ndetse akagenda guhumurije. Mugabo ya ngorane ukayisanga hahandi. Umuntu umwe ashobora kugukiza iyo ngorane n'umuremyi w'ijuru n'isi. Haleluya. Haleluya. Ndagomba kugukundisha gusenga niwe wenyene. Ana umugabo wiwe ntacyatakora, ngo bandi umugore wiwe n'abana biwe ngo yabaha umutigiri umwe, ngo ariko Ana akamuha imitigiri 2. Haleluya.
ngo ariko Ana ntiyigera anyugwa mugabo yabifata ibisanzwe akaja gusengana n'abandi bagataha ariko Imana ntiyari bwakora ikintu. Haleluya. Uyu munsi woterana n'abandi ngaha ukamuza kuwa Mungu, ukamuza sinzi umunsi musenga, ukamuza mu materaniro ariko Imana itarabona umubabaro ufiseho mu mutima. Haleluya. Umuntu amaze kugira umubabaro wo mu mutima ntashobora no gusengana n'abandi. Agira igicaniro ciwe. Haleluya. Agira igicaniro ciwe akagenda akaririra Imana, akabwira Imana ibimubakiye. Haleluya. Ana ngo umugabo aramubwira ati kubera ikubabara nawe uyu munsi hari ibintu ubona bitarakubabaza, hari ibyo uri kurabamwo bitarakubabaza, hari ingeso runaka itarakubabaza, ariko niyakubabaza uzogenda wiherera uje kugira igicaniro cyo mu mutima wawe. Haleluya. Ana ngo uwo munsi baduze ngo aravuga ati uyu munsi sinjya, uyu munsi sinywa, uyu munsi ndagomba kuja guhangana n'Imana yanje. Haleluya. Ndagomba kuja guhangana n'Imana yanje. Ngo aragenda ngo asanga umuherezi ngo yicaye aho. Kinga ndababwire, sinzi ko biragushikira ngo ugira agahinda wumva gashobora kukumena umutima. Hari urakagira muri mwebwe? Jewe ndamaze kukagira ndakazi. Ukagira wa mubabaro wumva nibikunda naho raramo kose nga ngujira isohoke. Ana niwo mubabaro yari afise. Ngo aragenda arabwira Imana, Imana kubera iki jewe wanzivye inda, Imana kubera iki wanyimye, kubera iki mugenzanje yirirwa arancunaguza, kubera iki mugenzanje yirirwa mbabaza, Mana ntabara, Mana ngirane. Aririra Imana n'umutima umenetse. Haleluya. Ngo acashiraho n'isezerano aramubwira ati Imana, ati ndakwinginze ngo uzumpe umwana w'umuhungu, ati kandi nzomuguha. Haleluya. Imana iravuga ngo ukoze ku mutima w'icyo nari nshaka. Wa mudamu ushobora gusenga, ushobora kwisondesha mugabo utaragera gukora ku mutima w'Imana ngo Imana ibone by'ukuri ko ibyo uri kurasengera ari kubw'inyungu z'uhoraho. Haleluya. Haleluya. Umugore aroranye n'inyungu z'uhoraho. Amen. Umugore aroranye ngo umwamwumvise n'inyungu z'uhoraho kuko ukora ibikorwa byiza bihimbara Imana kandi bikabera inyungu abantu b'Imana. Amen. Haleluya. Ntugasenga amasengesho yo kwikunda wenyine, ariko usenga amasengesho yagutse. Hinge ndababwire nukuri niyo turera ntukarere wirerera, ariko urere uvuga ngo ndiko ndarerera Imana, ndiko ndarerera ishengero, ndiko ndarerera igihugu. Ibyo nibyo bikora ku mutima w'Imana igashobora kwishura. Haleluya. Haleluya. Ana ngo umuhereza aramubwira ati kubera iki uza mu ngoro y'Imana uborewe? Hinga ngubwire hari amazina ushobora kwitwa kubera ikibazo ugenderamo, ariko umugore aroranye ibyo ntacyo bimutwara. Ana amazina yamwita na mugenzi we. Narasomye Bibiliya, nta hantu na hamwe nigeze mbona ahangana na Penina. Nta na hamwe yigeze ahangana na Penina kubera yari umugore w'umunyamasengesho. Haleluya. Haleluya. Umugore w'umunyamasengesho ntahangana na Penina. Penina hariho wavuze ngo ntidusubire kuvuga Penina ngo ni izina ry'abantu, yego, ariko ntahangana n'ibibazo, ariko ahangana n'Imana kugira ngo umukure ku bibazo. Haleluya. Ngo umugabo ngo ntuze umugore aramubwira Ana ati muntu w'Imana, ati sinaborewe, ati ngiye gushuka amajojwa yanjye imbere y'Uhoraho, ati ubona jewe ndi hano ntabyara naronse. Umuhereza aramubwira ati bikubera uko nyene. Uyu mugoroba ndakwifuriza ngo nawe ico waje kikubakiye ku mutima bikubera uko mu izina rya Yesu. Haleluya. Imana ikwishure, Imana ikurabe yiza. Rero umugore aroranye n'umugore w'amasengesho. Bantu b'Imana, nukuri jewe ndagira ubwoba kubona umugore adasenga. Nabajije abamama kuri eglise wacu ntimumbwire ni bande bari ngaha batarakomeretswa nabo babana. Timumba ko ingorane bituma umugore yakwiye kuba ari umunyamasengesho kandi ikicaniro cye garata nuko nabo muri kumwe ashaka kugukomeretsa.
abo bakunda, abo wabona ko batobyubahuka aribo bakubabaza. Ariko igihe wamaze gutahura ko umwasi atawundi mugambi afise, mwinjiranye umunsi winjira muri urya ubwo nuguhanga amaso Imana ukayibwira ngo Mana mpindurira uyu. Haleluya, haleluya. Niwe wenyine ashobora kuguhindurira, we ntacyo wo kwihindurira. Ba mama nimube maso, muhaguruke musenge. Amen. Kandi iyo ndababwira irindi banga, je ndongoye abamama muri eglise. Abamama nabo n'abantu bagorana mu bisanzwe, ariko umugore aroranye ntakwiye kugorana. Umugore aroranye akwiye kubaha uburongozi. Umugore aroranye akwiye gukurikiza amategeko bategeka mu rushengero. Haleluya. Uwo niwe mugore aroranye. Umugore aroranye ndavuze ngo si uw'akazuru gusa kagororotse n'uzi kwambara neza ibitambara n'amabubu, oya. Ariko umugore aroranye ni uwubaha. Haleluya. Akubaha uburongozi, akubaha akagenda uko ijambo ry'Imana rivuga. Haleluya. Rero uyu munsi ukaba ushaka by'ukuri kwitwa umugore aroranye, nababwiye ngo ntibyoroshe ariko birashoboka. Amen. Birashoboka ariko bigusaba kugira iki? Kwigicaniro cyo mu mutima wawe gihora cyaka. Amen. Nikikazime. Abantu bose bageze kure nuko ibicaniro byo mu mitima yabo bitigeze bizima. Haleluya, haleluya. Kandi bagasengera mu ijambo. Pase ubakundisha ijambo. Ntibakunda indirimbo gusa, ariko bakunda ijambo. Kuko ijambo niryo rihindura. Ijambo niryo ritasoma. Ijambo niryo rituma n'ubwiza bw'Imana bumanukira umuntu. Riri muremera igitangaza. Haleluya. Nanjye mbwira abaririmbyi, kandi iki ni ikintu giteye ubwoba. N'abaririmbyi ndababwire, abaririmbyi barakunda indirimbo gusumba uko bakunda ijambo. Indirimbo zitarimo ijambo ntacyo zomara. Muriko murabyumva? Mukunda ijambo kuko Satani namwebwe ntabakunda. Ugwaruka Satani ntaruha amahoro, ararumereye nabi. Ariko nimwaba mu ijambo, mugahagarara ku ijambo, mugakunda ijambo, mukarongorwa n'ijambo, Satani ntacyo azobatwara. Haleluya. Kuko umwami yarivugiye ko abiwe abapfumbase hehe? Mu kiganza ciwe. Haleluya. Mukunda ijambo, ijambo niryo rigira umuntu. Haleluya. Niryo rituma ukomera. Niyo uhuye n'ikibazo ndababwira, gukomeretswa, abantu bakomeretswa uko bukeye n'uko bwije. Satani agukomora uko bukeye n'uko bwije. Abana barashobora kukugora. Umwana w'ikigaba aba uwande. Bapapa, umwana w'ikigaba aba uwande. Ariko umwana mwiza aba uwande. Aho ni wakomeretse mama, waramwibyaranye. Nicyo bituma mukwiye gusenga kugira ngo Imana ibahe imbaraga, kuko ibihiga umumama ni byinshi, ibigwanya umumama ni byinshi, ibikomeretsa umutima w'umumama ni byinshi, ariko Yesu yavuze ngo abanje ndabafumbase. Haleluya. Naciye nk'imanzi mu biganza byanje ngo ndabahuza kw'amaso. Ntazoguhoza kwigisha atamigenderanire myiza mufise. Ntazoguhoza kwigisha mutazinanye, ijisha rihoza ko mubazinanye. Haleluya. Abumva ijwi ryiwe. Haleluya. Ngo intama zanje zigira iki? Zumva ijwi ryanje, nazo zirazinanye nawe. Haleluya. Rero mukaba mushaka kuba abamama banesha, kandi nagira ndababwire abantu b'Imana, ibihe tugezemo birakomeye gusumba uko byigeze. Kandi na Kristo yaravuze ngo uko ibihe bikomeza kuba bibi, namwe mukomeze kugira iki? Kwegerana, mukomeze gusenga, mukomeze kwambara imbaraga kugira ngo muba abamama bazima. Haleluya. Bazatinye uburiganya bwose bwa Satani, kuko Satani we nta wundi mugambi. Kandi nababwiye ko declaration y'intambara yabereye hehe? Mu itongo rya Edeni. Nta kizobihindura kiretse wewe wemeye guhagarara uko ijambo rivuga. Haleluya, haleluya. Niho uzoba iki? Niho uzoba umugore aroranye. Mwumvise kandi ko umugore aroranye ni umunyamwete, abyuka. Twumvise ko itara ryiwe ntirizima. Amen. Ntajya ibyo kwamikara, amenya gukora, amenya guhaguruka. Amen. Jewe ndabona abamama b'ubu arashaka kurirwa kuri televiziyo rikarenga. Noneho n'umumama aroranye, umumama pardon,
gituma mubona n'ingo zisigaye zigorana kubera abamama n'ibinebwe babyara ibinebwe bakarongoza ibinebwe nabo bakazobyara ibinebwe. Ariko igihe watoje indero nziza, twumvise ko umumama aroranye agira iki? Atoze indero nziza abo mu rugo rwiwe. Haleluya. Bigira kuri wewe. Igihe rero utari kurama ibyamwa byiza, utari kurereka umwana akarorero keza, nawe azomera gutyo. Ariko Imana igufashe nanjye ifashe. Haleluya, haleluya. Imana igufashe nanjye ifashe kuba umama aroranye. Ndumva nogeza ngaha, tuzobonanya ku munsi w'ejo kuko burije tuzobandanya ibisigaye, tuzobiganira. Imana yo mu ijuru ibampera umugisha. Mana datarugira byose uri mu ijuru, ndagushimiye kandi ndaguhimbaje uyu mugoroba udasanzwe w'umugisha wemeye kubana n'abana bawe. Ngushimiye ijambo ryawe Papa. Ese icompa uyu mugoroba ukagira iciremye mu mitima y'aba mama n'abakobwa bateraniye aha hantu. Mana genderera umwe wese, umumurikishirize mu nyonga zawe kugira ngo uyu munsi yishire ku munzani, abona aho yananiriwe yemera cyo bugufi imbere yawe. Kandi nawe ndazi neza ntakekeranya, ntawoza imbere yawe akurerera ngo ureke kumugirira neza. Urakoze kubyumvise kandi kwemeye kubikora. Icubahiro n'ishimwe bibyawe, nawe ndabisenze ndabyizeye kubyumvise mu izina rya Kristo Yesu, amen.